murabona abantu b'Imana, iyo turiko turaca mu bihe bikomeye tugomba kwiyumvira ku nkomezi z'Imana. Igihe muri faiblesse yawe uri kurabona ukumeze n'ukudashobora kwawe, ugomba kuza kwiyubaka mu nkomezi z'Imana. Mana si wowe ushobora. Bwana sifiwe sana. Ibi biriko biradufasha kumva eho duhora tugira iyo turi mu bigeragezo. Aha ndiko ndakwereka Yehoshafati ntaje gusa kuraba Imana, iyi 20 twereka ico yaje kurondera ku Mana. Mana mbega si wowe ushoboye. Haleluya. Igihe urwamo rw'intambara ruje, aje kwiyubaka mu nkomezi z'Imana, akavuga ngo mbega Mana wewe abami bose ntubaganza. Ni nkuko yakarabwira Imana ati Mana erega nabajya baje kuntera wowe ndazi kubategeka. Mbega Mana ajya amahanga aje kuntera, mbega wowe ntuganza hejuru y'amahanga yose n'amoko yose. Eske bajya abantu baje kudutera boba batari mu gitigiri c'abantu wowe utegeka? Kwiyubaka mu bushobozi bw'Imana. Bwana sifiwe sana.